Wararabye n'inkumi abakobwa yo reka udatuma abana iyo ni ngorane wabonye gute man iyo ni ngorane nabambe Burundi bwarabyaye bonjour comment ça va oui ça va merci c'est vous wabyumvise yes kiriyo zureka gufyira kiriyo kabisa yes Marembo Marembo umuhungu w'umurundi yavukiye muri Tanzania mu nkambi bivanye n'ingorane igihugu cyacu cyagiye gicamo nagiye muri Amerika mfise imyaka 11 ukundi n'ubumuga bwanje wanyuhagije amashukwe we ubabaye cane rubavu rw'umutima wanje mahoro y'umutima wanje undi nkawe yofaye ese undi nkawe yofaye yoho. Yes bakunzi ba PI TV mumeze gute muraho ndi Moses Angelo kuri PI TV nkuko twama tubakorera tubaha ibiganiro byiza bimeze neza mu kuduza impano z'ugwaruka mu bisata byose abantu bose mu mice uko igenda irakurikirana. Rero nkuko mubibona turi kumwe n'umusore ameze neza urabona yuko akiye mu maso muravuga ati ngo ninde. Yes uyu rero ni umwe mu gwaruka ruba mu mahanga muri leta zunze ubumwe za Amerika kabisa yashoboye kuzana mu Burundi ku nshuro ya mbere akaba asanzwe kandi ari n'umunyamuziki ariko rero adufite bishasha uko yabonye Burundi ngo ninyo bwa mbere ashika hano mu Burundi. Reka ndamuramutse umeze gute? Sawa muntu wanje. Umeze neza? Cyane gose. Uraho? Yes sir. Yes sir. Good. Kabisa. Nico ngeza cyinshi. Buke. Yeah. Yes kumbe rero abakunzi ba PTV baravuga ati uyu muntu turi kumwe ninde? Marembo. Marembo nyene. Marembo ga. Yes sir. Yes kumbe rero uratubwira mu kanya kari imbere izina ico risiguye ngo ni ry'abasogokuru. Yeah izina ni rya sogokuruza. I think niko mu Kirundi bavyita. Yes. Great grandpa. Uvyara sokuru wawe. Yeah uvyara sokuru. Nawe akavyara so wawe. Cyane gose. Kabisa. Yes Marembo. Kumbure urashaka kutubwira umwidondoro wawe neza Marembo ninde? Yeah Marembo umuhungu w'umurundi yavukiye muri Tanzania mu nkambi bivanye n'ingorane igihugu cyacu cyagiye gicamo nagiye muri Amerika mfise imyaka 11 niho maze iyi myaka yose mba nkora n'umuziki benshi bari mu Burundi barabizi. Mu nkambi ya hehe ya Mutabira ya hehe? Mu nkambi bitwa Rukore cyane gose. Neza cyane. Uwagiye muri Amerika ufite imyaka 11 hari mu mwaka wajyari? Hari muri 2007. Mwaka w'ibihumbi 2007. 2007. Kabisa. Marembo uri muri Tanzania waruse imyaka mikenya kandi azi Giswahili nico wavuga cyane sinzi. Cyari Kirundi. Ikirundi kivanze n'Ikinyarwanda. Ego. No munsi haciye imyaka myinshi cyane. Cyane gose. Ugarutse mu Burundi. Ni gute Kirundi kivuga? Ni gute? Nkuko ngomba mbwira abantu bivana n'urukundo ufitiye igihugu cawe sivyo. Hariho abantu benshi twakuranye Ikirundi n'Uburundi batiyumvira no kubishira mu ntuze mu buzima bwabo urabona. Ariko jewe papa kuva nkiri umwana yambwiye ati nta na hamwe uzigera ugenda hazaruta iwanyu. So kuva aho yambwira iryo jambo nkiri umwana I think nico gituma Uburundi n'ikirundi ntigeze ndavyibagira. I think jewe nabo tuvukana twese Uburundi n'ikirundi turabukunda cyane rwose. Muri Amerika muba mu ntara yahe? Canke leta igiye? Ahantu bitwa muri Ohio. Yeah. Okay, Marembo. Wewe abavyeyi baguma babaganiriza ikirundi kugira ngo mubandanye mukivuga, hari abantu mwaronka kugira ngo mubandanye mukivugana nabo? Ku muntu wese akivuga ikirundi ari hanze y'igihugu siniyumvira yuko ari kubera abavyeyi bibo bakivuga. Kubera abavyeyi benshi indimi shasha zirabagora sivyo. Ego. So kugira umwana abandanye avuga
rujya rurimi rw'iwabo ni ukubera aba yashizemo inguvu kubera usibye ababyeyi biwe hanze usanga ari rujya rundi rurimi bavuga gusa so twebwe kuba ku ruhande rwanje nkivuga ikirundi n'abo tuvugana bakivuga ikirundi ni ukubera ko ubwanje no ku bwabo bakunda urwo rurimi dukunda urwo rurimi tukongera tugakunda n'igihugu cyacu Marembo hari abarundi mwahurirayo ya aho tuba hariho abarundi iyo igihe mwahura mwavugana iki icongereza canke kirundi ahantu twashikiye I think twari mu barundi ba mbere bahashikiye so ntabwo twari abarundi benshi ariko abarundi bari bariho abarundi bari bariho twese twashikiye rimwe twavugana iki twavugana ikirundi kubera ari rwo rurimi twari tuzi neza cyane yeah gusa uko igihe cagiye icongereza cabaye naje urabona rimwe na rimwe birangora navugishije ukuri hari igihe usanga ijambo tuko turaganira nkamara umwanya ndiko ndiyumvira ijambo nza gushiramo kubera amajambo make nagenda ibagira gusa ntago binshimisha na gato none Marembo wowe wagiye ukiri muto washikiye wiga amashuri ya secondary na university bimeze gute natangure mu mashuri make I think nashikiye mu wa gatanu I think primaire cyane primary muri primaire I don't understand ikibazo wagombye kumbaza gute ukuntu vyari bimeze amashuri warabandanije no musi university warahejeje yes amashuri narayahejeje matoya no muri high school sinzi ukuntu muri secondaire amashuri yisumbuye secondaire naho ndamara no muri college university narabimaze byose wize iki muri university muri university nize ibintu bijanye na communication hamwe na film communication hamwe nk'ibi muri ko murakora bya film itangaza makuru guhanahana makuru ama movies yes ama cinema amareresi umva ubu uno musi uri nk'umuhinga adasanzwe nivyo ukora wacuro nk'amakazi cyane sivyo nkunze gukora cyane gusa ndafise icyumviro cyo kuzabikora mu Burundi naco gituma nagiye kuvyiga kugira ngaruke kubikora mu Burundi unyihangane gato nkakubwira igituma I don't think abantu benshi barasigukirwa n'intuze how powerful ibintu bya movies biri urabona ubushobozi yes ubushobozi ukuntu ama movies ashobora guhindura ukuntu abantu biyumvira abantu iyo bariko bararaba ama movie babifata ibintu bisanzwe bakibagirwa yuko keshi kujya bijuraba muri TV kujya bambara muri TV niko utaha muri ugatangura kwambara kujya bavuga muri TV niko utangura kuvuga kujya abantu bitwara muri TV niko abana bato batangura kuza baritwara so ibintu bya movie biri very powerful gusa abantu benshi babikoresha nabi kubera batagira understand inguvu bifise ukuntu zingana yes ariko rero ukiri ngaho Marembo cyane gose uramaze kumva filme bitwa udusobanuro none ntago ndayumva ni kujya kuntu haba abantu baza barabisigura mu kirundi okay yeah baryosha ndamaze kubibona ibyo ngibyo inshuro nyinshi ya ko bwawe urabona ari byiza yeah I don't think there is anything wrong with that ku ruhande rwanje uri kuvuga nka kujya umuntu agire intuze imovie ubundi akayisigura yes arakabasi twagiye urabona kubisa ingumi biya n'ibintu byiza kubera bica bituma ujya kubera nkaho nakuriye mu nkambi narakunda ama movies yarameze ko ngo kubera usanga hari abantu benshi badasigukirwa n'ibiriko biraba ugaca usanga ujya wundi umuntu arabafashije Marembo wowe rero usanzwe uri mu musicien umuririmbyi cyane gose uririmba indirimbo z'ubwoko buhe types of your songs je ndakunda ubwoko bwose gusa cyane nkunze kuririmba R&B cyane gose niwo muziki unyorohereza ku mutima yes tuvuga inspiration wayikuye kugira ngo uje mu muziki inspiration yavuye ahantu kure cyane gose yavuye ahantu henshi hatandukanye icambere yatanguye nakuriye ahantu numva indirimbo cyane papa yarafise muri Amerika cyangwa muri Tanzania papa yarafise akabege kuzuye imikandi itandukanye y'indirimbo bajya ba Awiro bajya ba Ivona Chaka bajya ba Christophe Matata bakoresha amakasete yes yeah bajya ba Mr Nice ba Chameleone bo muri Uganda yes I think ntuze Mr Nice naramukunda cyane kugeraho ntangura kwiyumvira kuba umusani kubera Mr Nice yandi umwana cyane gose
niho natangwe kuvyiyumvira gusa ngeze muri Amerika twaragize i group bitwa Burundi Boys tutangwa kuza turagira imiziki buke buke ahantu inspiration igituma nakubwira ati yavuye ahantu henshi hariho igihe cyambere muri Amerika baranka kuririmba mu kirundi ngo nikiryoshe kuririmba jewe narumviriza Fizo cyane nkumva aririmba Big Farious yes nkumva aririmba neza ukiri ngaho nyene hakaririmbo kakuryohera ka Big Farious nakaye oh munyana we sanzurukundo tuya turimbo twankuye kure cyane gose tuya turimbo nuko twankuye tuya turimbo twankuye kure so narumviriza ukuntu Fizo aririmba nkavuga Fizo aririmba neza kubera aririmba ikirundi neza kubera ko je ntobishobora aba bose bariko baravuga kandi biri no mu vyatumye ukunda n'ikirundi cyane yes bakavuga ngo ikirundi ntikiryoshe kuririmba kandi Fizo ariko arabikora neza cyane ibyo bituma mvuga ati nta rurimi nzongera kuririmbamo atari kirundi aba bantu ndabereka yuko ikirundi kiryoshe kabisa guhera kuri ico gihe n'ubu ndirimba ikirundi kandi abantu benshi bari muri Amerika barakunze indirimbo zanje kubera ukuntu zari zanditse kandi nuko zari ziri mu kirundi Marembo hariho abantu boba baramenye Burundi kubera indirimbo zawe z'ikirundi yes I think so n'abazungu barimwo abari uko bagwera have nkwereka hari indirimbo nigeze kwandika yitwa Ama Celebrate ndibuka muri muri secondary school narigeze barigeze kumbwira ngire perform mwari mararira atari kumva n'amajambo ndiko ndavuga yari umuzungu yari umwirabure ariko ava hariya ararira amusara kuruka yes ararira atari kumva n'amajambo arimwo ariko nukubera injano I think so I do think abantu benshi baragiye bamenya Uburundi hariho nk'indirimbo nagize yitwa Fura ya Mama mu Burundi yarafashe cyane gose ndibuka ndayigira yarageze kure cyane gose ku buryo ntangwa kubona abantu bari kuva muri za Australia bari kuva muri za Canada bari kuva muri za Europe bose bariko baranyandikira batandukanye n'abatumva ikirundi bakavuga ati I don't understand ibyo umuntu ariko aravuga but I really love this song the music so wow urumva wowe warateje imbere igihugu mu kukimenyekanisha mu mahanga si jewe nyene but I think naje narakozeho ku by'abandi bariko barakora ku Burundi kabisa none uno munsi rero umuntu yobashaka nk'indirimbo ziwawe arazikura he ufise zingahe kuri YouTube hari indirimbo nyinshi kuri YouTube ugiyeho kuri Marembo YouTube uransangaho kuri iTunes Apple Music Marembo uransangaho kuri album plane ahantu hose ushobora kugenda kuri internet usanga imiziki ushizemo izina ryanje indirimbo uzazisangayo kabisa cyane gose kuba rero ukora indirimbo muri Amerika nizo ukora gusa canke hari n'ibindi bikorwa ukora ku ruhande jewe ndafise ubuzima busanzwe ndafise no cyane kwizanira amahoro mu mutima wanje yes abakora umuziki mu Burundi bakora nka profession nk'umwuga kugira ngo baronke amafaranga but baridoga bavuga ati ntituronka income amafaranga yinjira wewe ku muziki wawe ukora uraronka income urabona kubera bakunze kungira invite nkagenda kuma performance agiye atandukanye ndakunze gukora y'amahera hariho n'amahera ava muri za YouTube ava kuri za Apple Music ibintu nk'ibyo gusa jewe sinkunze guhagarara hajya cyane sinkunze guhagarara mu bintu amahera ava mu muziki wanje ahari kubera je ikimfitiye akamaro I think ukunze ico ukora ibindi bizaza nyuma kabisa I really believe that so ikintu nashobora kubwira abarundi I know ubuzima bwo mu Burundi buragoye gusa mbere yuko uhagarara kuri ajya amahera ihangane ubanze ukore uwo umuziki uryoshye cyane gose wongere iciza mu muziki w'u Burundi yes kumbere turaza kugaruka mu nyuma ku kibazo kijanye n'umuziki ngaho uragiye muri Amerika muri 2007 mwaka wa 2007 uragarutse mu 2024 man kandi nibwo bwa mbere uje mu Burundi cyane gose u Burundi busanzwe bumeze gute nabaye surprise kubera je byagutangaje nibiki so have nkwereka u Burundi kubera je nabukunze kera kuva kera wabona ku ikarata yes narinzi ko u Burundi ari bwiza ariko sinarinzi muri Amerika icambere no imisozi iri ngaha je nakubeshe imisozi iri ngaha ituma u Burundi buba so beautiful Tanganyika iri so beautiful
nukuri kw'Imana ibi ngibi urinze climate nayo climate harashushe gatoya gusa no muri Amerika harashushe urabona hako hogera imbeho nk'iyo gusa ni Bujumbura hashushe gusa okay yeah no gusa ico ndi kukubwira je uburundi nabonye buri very beautiful. I think abantu benshi bavuye mu Burundi bakagenda hanze y'igihugu ukuntu Uburundi Imana yabukoze bazagira hari abavyifuza. None kuvushitse umaze gutembera mu ntara zingahe? Aho I think tumaze kuguma mu Bujumbura gusa nta handi tuzagenda muri Gitega I think ejo. No kuwa kabiri. Igitega uramaze kumva ico arico ni iki ni ntara ibiki? I think niho history y'u Burundi yatanguriye. Urabona n'umugwa mukuru wa politiki. Yes. Naje ibintu mw'ishuri history narayikunda cyane. Yagenda ndakunda kwiga ibintu vy'akahise nkamenya ukuntu abantu bari babayeho ukuntu ibintu bakora mu gihe giheze. So history ndayikunda cyane rwose niyo mpamvu kuja Gitega ndavyifuza cyane hariho museum numvise iriyo ya museum ya history y'u Burundi. You know ivyo ni ibintu very very important to me. Yes. So ndagomba gushikayo menye ibintu by'u Burundi ntarinzi nongere kuvyo nari nsanzwe neza cyane. Okay uri kuraraba rero culture cyangwa culture imigenzo y'u Burundi urabona imigenzo y'abarundi ni mu bindi bihugu maze kujamwo bimeze gute? Nkuko nkunze kubwira abantu benshi I think muri East Africa sivyo turafise one of the best cultures kw'isi yose. Uburundi hamwe no muri East Africa hamwe no muri Asia dufise imyitware igomba kumera kimwe. Ikintu ca mbere nkundira kuba umurundi ni intuze culture yacu. Culture. Yes, dufise culture it is very beautiful. Nk'ubu ubajije abo tuvukana ikintu ca mbere jewe ndakunda ingoma. Yes, drums. Yes, so kuvuga ngo kuzivuza je ndakunda kwicara nkababona bariko barazivuza. Very beautiful. Ukuntu bazitamba. Yes, ukuntu abakobwa batamba. Biri so beautiful. Nukuri kw'Imana. Abantu bose tuvugana nababwiye ati you have to see this. Kabisa. Kubera jewe ba sister banje barakunda bari bafise itimu bagomba barakunda kubatumira bakagenda gutamba hirya no hino. N'abandi yo kiragihe cyose nagiye kurabaguza kandi ari ibintu maze kubona inshuro nyinshi kubera ni ibintu nkunda ni ibintu biri very beautiful. Yes Marembo. Yes. Uravuga yuko ukunda Burundi kandi munakunda igihugu ciwe n'indirimbo ihayagiza igihugu arayimenya agace gato kweli yo iyi ningo ijya ndirimbira goye gato utakure mu Burundi bwacu Burundi buhire shinga icumu mu mashinga none yo ndirimbo kabisa gusa ndakuze kwirimbana n'abandi yo twagize ibiteramo hari yagoye gatoya gusa iyo bariko bararirimba twese turi proud cyane gose have nkwereka Imana imbabare ku bantu bari muri Amerika bari kumbona iyo muri Amerika duhagurutse tukagira ijya ndirimbo yo muri Amerika je kweri naba nkubise mfa guhagurukana n'abandi umutima naguburiye urabibona ariko iyo turi kugira ama event y'abarundi ujya mwanya ushize mpaguruka biri mu mutima. Ya Uburundi ndabukunda cyane gose. Wararabye n'inkumi abakobwa yo reka udatuma abana iyo ni ngorane wabonye gute man? Iyo ni ngorane nabambe Burundi bwarabyaye aje ni ngorane. Yes bakunzi ba PITV ndabibase yuko turi kumwe na Marembo kabisa umurundi akunda Uburundi bwiwe kandi akumva yuko hari hose ashobora kubwamamaza. Yes Marembo mu Burundi tuvuga igifaransa ndavyumva mvuga igifaransa n'abantu basi mu gifaransa prima Marembo ubu ngubu ni mu gitondo bonjour comment ça va oui ça va merci c'est vous wabyumvise. Yes kiriyo zureka gufyina kiriyo kabisa. Yes Marembo turakwishimiye cyane kabisa. Tugasire mu muziki w'u Burundi rero wavuze yuko Big Farious Big Fizzo ari wo uzi cyane tubwire abandi ba star uzi. Sinavuze ngo niwe nzi cyane ni kuvuga Fizzo
je ndakurikira ibintu byo mu Burundi cyane ndamaze kubona abantu benshi ntibamwiyumvamo cyane ariko niwe mwami Fizo nta muntu nta muntu ndabona mu Burundi yandika nka Fizo jewe ibi ngibi ndabikubwiye kubera ndi umuntu ibintu byo kwandika umuziki ndabitakinga very serious gumvishe indirimbo zanje ukumva ukuntu nandika urashobora kubona yuko ndi umuntu umuziki ndawufata very serious igihe cyose numvishe indirimbo ya Fizo hariho amajambo atatu agenda nyigizamo hirya no hino nayumva nkavuga ati uwo muntu ari crazy niba mureke arakaze niba mureke nuko Fizo ikinara Fizo ari different agiye kurapura ntago ari ibintu by'amajoke agira irapiri very serious agize R&B agira R&B iri very serious agiye kugira kajya gasita ko muri Congo agira kajya gasita kari very serious so iyo abantu bariko baravuga ngo Fizo ibingibi ngo Fizo waya ndabaraba nkirabira hege ugomba kuvuga ngo Fizo ntago aririmba neza ntago ukunda umuziki w'u Burundi kandi ntago ukunda umuziki wanditse neza ahubwo nubwo goba udakunda ukuntu yitwara mu buzima busanzwe iga raba kijya kintu akora neza ukigira kubera Fizo mu Burundi ni umuntu wa mbere ari very serious mu kwandika kabisa nukuri kw'Imana rero apart from Big Farious abantu uvuga ati hariho benshi hariho nka ba Rappy Boy hariho nka We Love Music hariho nka ba Double J Dramati ariko arakora cyane gose iyo biya bose bantuze Sarbi Sarbi bajya ba mukombozi n'igikoko mukombozi Hasta la Victoria simple ujya ndamwubaha cyane gose ari very serious umwana wo mu nk'umwami jewe ibintu by'umuziki ndabitakinga very serious abantu bose bandika neza numvisha umuntu yanditse indirimbo nkumva ukuntu hari ukuntu rero abantu bandika indirimbo ugasanga yagombye gukoresha amajambo menshi manini ugaca usanga yagize confuse bajya abantu bari kumva indirimbo kubera yibaza yuko ngo gukoresha amajambo manini ngariko ngo kwandika indirimbo ngo abantu babone uri umuhinga hari gukoresha amajambo matoya abantu baza kumva ukanyegeza muri rya rinini ku buryo umuntu yumvisha indirimbo avuga ati wow nko muri rap B-Face umushira nko mu kibanza cyakanga Fizo B-Face kwero ugiye kongera nabi kwere sishobora kubashira kunuze kubaha inamba kubera hari aba rappers benshi bakora neza hariho B-Face hariho ntuze 19 mukombozi 19 from us yes arakaze we get very serious nukuri kw'Imana hariho ntuze Fabi Love that's my guy Fabi Love baye boss ndabakurikira cyane gose ahubwo ikintu nababwira bakwiye guha intuze umuziki wa rap agateka kubera rap iraryoshe genda ngira R&B ariko abantu bagira rap bose ndabakurikira bagira neza bakwiye kwiha agateka mu Burundi rap nayo igatera imbere none uri kuraraba ubona abaririmbyi yes ya mwana wo muri Birman Boy baya bose ba Rappy Boy baya ningorane baya nabana b'u Burundi for real baya n'abarundi man barakubita nukuri kw'Imana abakobwa hari abakobwa bariko barakora neza cyane gose nipfuza yuko dukorana abantu bose bagira imiziki bariko barandaba ndifuza kwandikira abantu benshi bifuza gusohora indirimbo ziryoshe tukazishira mu Burundi yes ndibaza ko bariko baradukurikira ntimwitinye uyu ni Marembo kabisa arababona kandi namwe muramubona ntimwitinye kugira ngo mushobore guteza imbere impano zanyu kwama twidoga ati ngo ntidutere imbere kandi dufise ukuntu twoza turafashanya rero Marembo ngiki rero ushobora kuvuga ati umuziki w'u Burundi kujya tuwuteza imbere wamamare cyane waho nka Tanzania bo bari ku rwego rwo hejuru cyane ku rwego rwa Afrika ngizuba bo ntazubakunda ndakubwira igitomo so mu Burundi ikintu maze kubona kitagenda neza hari abantu benshi bariko barakora neza urabona ariko hari abandi baguma biruka mu biriko biraduma muri uwo mwanya bakibagirwa yuko umuziki uryoshe utigera usaza hariho umuziki bajya bantuze ba Chanchu bagize kera bajya bakidumu bagize kera Fizo ni Fizo kubera Fizo ni Fizo kubera yadugiye kuri kajya kantu bajya bakera bakora nukuri kw'Imana so ikintu nabwira abarundi uravye abarundi bariko barumviriza indirimbo zo hanze bikubwira byinshi bikubwira yuko bariko barakurikira umuziki uryoshe abarundi nka tuya tu R&B jengira mu Burundi nagonda twumva cyane
utu R&B nitwa abantu benshi bakunda kubera uricara kakakwinjira mu mutima. Mu Burundi cyane cyane numva bagira zirya zo mu mapori ubwira isoko uyu munsi ukayumviriza indwi yose igaca isaza ubundi agaca asohora iyindi, ariko tuya turirimbo umuntu asohora nka Munyana tukamara imyaka 100 abantu bakigakunda kuri kakageze wabibonye ziyo zose ndazizi yani nibyo ndakubwira. Hey, so icyo nababwira ni hagire abashira akaguvu mu kugira uturirimbo tworoshe, kubera uturirimbo tworoshe ntago twigera dusaza. Abantu turabantu biyumvira bari emotional, twama turyohewe tubabaye, tuya turirimbo ni twongera ukegera tugatuma uca muri ivyo bihe byiza canke bibi kabisa. Yes, nka Marembo rero uravuga ati ni giki ugiye gusahiriza cyangwa gufasha mu Burundi kugira ngo nawe ugire icyo uteje imbere? So jewe nahajye muri Amerika ndi umuntu ahantu hose habaye ikintu c'abarundi namandiyo kubera namandiyo kubera ndamaze kubona abarundi benshi bari muri Amerika birabagora gushigikira ibintu by'ikirundi, so ndihangana sinongere inamba kuri abo badakunda ibintu by'u Burundi. Nkihangana nkarondera umwanya nkagenda nkicara nka sporting ibintu by'iwacu, nubwo bitaba biriko biragenda neza ndazi yuko ibintu bitangurira hasi bikaduga bikazagera ahantu heza. So hariho ama group mesh y'abarundi bari ku isi yose bakunze guhuriramo, nayo nkunze kuba ndimo. Itandukaniro ryo kuba ndiyo no kumenya ibiri ko biraba nukubera keshi mba ndiyo ntazi ukuntu ubuzima bwo mu Burundi bumeze. I think ubu ngubu ndi ngaha ndiko ndazenguruka hirya no hino, bizanyorohera kuba ndi muri ayo ma group nzi n'igituma ndiyo, kubera nari ndabizi yuko ari gufasha Uburundi, ari kongera ingufu mu Burundi, ariko sinarinzi ukuntu ibintu vyifashe menye ingufu noshira mu kuntu zingana. Sinzi nimba ivyo bi making sense, nimba byumvikana. Yes, birumvikana. Aha, ubwo uzosubira rero muri Amerika. Yes. Icigwa uzoba ukuye mu Burundi azoba ari kihe? Icambere nabonye abarundi ndabivuga mu Cyongereza kubera biranyorohera. Cyane nihangana ko nabivuga mu Cyongereza. But one of the nicest people I've ever met. Ni bamwe mu bantu beza cyane, mu bantu bafise umutima mwiza bambere maze kubona. Kubera uba hanze y'igihugu cy'u Burundi biragoye kubibona, kubera abantu benshi baciye mu nkambi ukuntu twitwara bitandukanye nuko abarundi bari mu Burundi bitwara. I think abantu benshi twaciye mu nkambi sinzi ibintu imitwe yacu yaciyemo, gusa nta nubwo tugomba gutemberana, ntago tugomba kuganira, ntago tugomba gukorera ikintu hamwe. Ariko mu Burundi narahashitse kandi mwaciye mu magume amwe mu bibazo bimwe. Yes, very confusing. Ariko mu Burundi narahashitse mbona abantu benshi bari very nice people. Hari nk'umugore yamfashije ku kibuga c'indege ntanamuzi. Wow. Biranyobera kugera aho ndanamusaba inamba kugira nzaze ndamuramutsa, kubera ukuntu ibintu byose byiwe yabihagaritse. Amara n'isaha nanje ariko aranyobora hirya no hino ntanabimusabye. Byaranyobeye kandi si we wenyine, n'abantu benshi bamaze kubinkorera. Yes, kumbuye rero mu kurangiza kino kiganiro cyacu twatangiye tuvuga yuko witwa Marembo. Yes. Nagikirundi. Nagikirundi. Uratse cyo risiguwe. So jenkiri muto kubera abantu bahora baritwenga bavuga nga Marembo, ndiyoza Marembo na Marembo nyene nk'imbere y'inzu canke ibintu niko numva abantu barantwenga. Narajyanka ahubwo nkiri umwana, najyanka nkiri umwana agerigiye aho ngeriye mu muziki, narifise ayandi mazina atandukanye mu by'imiziki. Numva ukuntu indirimbo zanje ndazandika, mbona ni indirimbo zijanye n'ivyiyumviro byanje n'ukuntu jewe niyumviye. Cengera ati umuziki wanje nzakoresha izina ryanje ritari fake, kubera umuziki wanje uhuye nuko je niyumvira as a person. Nk'izina ry'iwawe ryanyaryo rero niriye? Ni Marembo Alexandre. Wow. Urumva yuko uri proud naryo kabisa. Ubwa mbere mu muziki ati ndarikoresha. Ubwa mbere narajyanka, ariko urabona kubera abantu bahora baritwenga, ariko kwemera kurifata nkarikoresha mu muziki. Cyambere nuko nanabonye
nandika umuziki I think waryoheye abantu benshi cangira ati nzarikoresha asigaye bajya bahora bajyanka nibongera kurivuga bazaza barivuga babone ubundi munahambaye. Yes, kumbere Marembo twavuze yuko uri umunyamuziki ariko abantu baravuga ati none Marembo naducishizeho gato mu ndirimbo imwe yiwiwe kandi gato kugira tumwumve. Yes, reka numva indirimbo naririmba. Avenda hari akaririmbo kari muri studio mperuka gusohora ejo bundi ndagakunda cyane gose na ka R&B hari gamanuza ama lyrics mava kuyicaga ukundi n'ubumuga bwanje wanyuhage camashukwe we ubabaye cane rubavu rw'umutima wanje mahoro y'umutima wanje undi nkawe yofaye ese undi nkawe yofaye yoho oya ndibese yonyegeza amabanga yanje nakoresheje irindi jambo ndagiye gusa nakarimbo karyoshe cyane gose ka R&B kabisa. Yes, Marembo umaze gushika mu Burundi umuntu wa mbere bakubwiye yuko uzotumbere ninde? Ujya mutama yicaye haje yitwa gute? Esayi kamera abantu mwerekane mushahaye umutama Esayi bamukubwiye gute? Arakunze kwakira abashitsi benshi cyane bavuye hanze kandi ari numwe mu bantu bariko barateza imbere igihugu mu kuzana abanyamahanga bakamenya Burundi. So have nkwerekejeho umugenzi yamwembwe shout out to DI n'umugenzi twamenyanye kuva kera arakunda n'umuziki wanje I think niko twagiye tumenyana yakurikiye umuziki wanje twese turabantu baciye mu ishuri bifuriza ivyiza Burundi dukunze gukorana ibintu biteza imbere Burundi n'abarundi hariya muri Amerika. So niwe twaravuganye habura imisi kugira nze avuga ati ukwiye guhura n'ujya mutama kubera ari very open minded kabisa yarugurutse azagufasha kumenya ukuntu witwara mu Burundi azagufasha kumenya Uburundi neza azagufasha kumenya history y'u Burundi n'umuntu ukwiye kwicana nawe kubera arazi ukuntu je niyumvira urabona yagize ati ujya mutama ukwiye kumwegera azagufasha byinshi. Wow, yes. Wararyoheye umaze kumubona usanga ivyo bakubwiye nivyo? Yeah cyane gose kubera kare twaganiye mbona n'umuntu dukeneye kuganira even more. Hariho byinshi dukeneye kuganira. Yes, kumberere mu kurangiza ikiganiro Marembo urabwira iki abariko baradukwirikira abakunzi ba Peace International TV? Cyambere navuga ati mugume mukurikira Peace International TV kubera bariko barakora ibikorwa byiza. Ikindi naco navuga mukurikira umuziki wanje kuri Instagram ni I am Marembo, kuri Facebook ni official Marembo, kuri YouTube ni Marembo. Igifisa akamaro ku basani b'abarundi mwihangane muze murandika indirimbo zizongera indirimbo nziza ku Burundi apana indirimbo abantu bazaza baraba bakabona nizo gutamaza Burundi. Ikindi naco umurundi aho uri wese kunda Burundi teza imbere Burundi kubera it doesn't matter aho uzagenda Burundi azamari muhiri wanyu ushobora kwinyegeza mu bantu igihumbi ukibwira yuko uri umunyamerika uguva hirya no hino ariko mu mutima wawe wiravye mu kirori uzaza usanga hari y'umurundi gusa. Yes, kare tugushimire cyane Marembo kuba uduhaye akanya. Basokoro ravuga ati vyumvwa na benshi bibwirwa benshi bikumvwa na bene byo kabisa. Nuko rero wakoze turakwishimiye cyane akanya waduhaye Marembo kabisa n'impanuro nyinshi no kudusangiza byinshi washoboye kubona hano mu Burundi n'ukuntu bandanya uteza imbere Burundi. Nuko rero bakunzi ba PITV twari kumwe na Marembo umandanye mudukurikira kandi mugire share kino kiganiro kugira ngo gishike kure n'abandi mbere bafatireho akarorero kuri no musore wacu kumwe na Moses Angelo. Bye bye.